ndabahaye mwiriwe abandi nimwaramutse bivana naho umwe wese aherereye kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 18 gitogoto 2025 amakuru mwateguriwe muyashikirizwa na Dondo Tuyomba z'umutima mu buhinga bw'ivyuma naho hari Aubin Felix Rankunda reka ntangure ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiyeko. Bagiye kumara iminsi 40 basengera Burundi na Afrika ni abanyeshengero gitwa Israel Burundi bamwe nabandi bafatiye kuri iyo minsi myinshi hamwe n'icivugo kirongora ayo masengesho babona ko indongozi z'iryo shengero ziko zisabira ibiti ku ndongozi za CNDD-FDD bagasaba abanyamashengero kutajana nyabahururu baze barashishoza imbere yo kuja mu bintu. Imvugo y'umukuru w'igihugu yo gutawakuba kuri Pacifique nini nahazwe arongo yishiramwe Fokode ku ngorane zugarije Burundi irasuzuguza Uburundi bamwe nabandi nibo babishikiriza nayo amagorwa abarundi barimwo ngo bayatewe n'akagwi k'abaSNDD-FDD umugambwe MSD ukaba usaba abarundi guhaguruka bagwanira igihugu kiriko gipfa barorera nkuko nahandi batagowe cane nk'abarundi bariko bahaguruka bakagwanira agateka kabo. Hari n'ayandi ido nido mugume hafi ni mukanya kazi. Ndongeye kubaramutsa mwari mwejeje kuvyumva mu ntango bagiye kumara iminsi 40 basabira Uburundi na Afrika ishengero rya Israeli Burundi kuri uyu wa 18 gitogoto 2025 ryatanguje igikorane citiriwe ibitangaza vya Afrika ku civugo nduguruye twamugena kubw'igitangaza Imana yakoreye Uburundi Afrika n'indongozi zacu byashikanye igihugu ku ntsinzi kandi biciye mu gusenga gukunda igihugu no kugikorera mu mbona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 kandi giteye imbere mu 2060 bizobera umugisha amahanga yose ndugaye twamugena. Ico gikorane kikazorangira kwa 30 munyonyo 2025. Ico gikorane kikaba kandi catangujwe no guhezagira amavuta n'abakozi b'Imana bagiye gukoranira muri ico gikorane hamwe n'abakirisu bava mu mihingo itandukanye y'igihugu bakigiyemo. Inyuma y'ivyo bakaba baciye baja mu rugendo bagana ku cibutso c'ishirahamwe mpuzamakungu ry'agateka kazina muntu ONU basabira Uburundi ubumwe bwa Afrika n'ubumwe bwa Buraya. Abatari bake bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise ivy'ico gikorane bamwe bati kumara iminsi 40 usenga gusa wongera urya ataco uri gukora ngo bisiga ubwenge ku bantu baba mu Burundi igihugu ca mbere gikenye ku isi nzima. Kubwabo banyagihugu iyo minsi yo gusenga iyo igabanywa myinshi igakoreshwa mu gufasha abatishoboye kurima na rirya irima ry'agatasi ryatanguye Imana ngo yobahezagiye. Abandi banyagihugu bati Uburundi bwugarijwe n'ingorane zidaharurika ngo none n'abanyamashengero n'amadini baje kuzongereza. Abo banyagihugu batahura ko indongozi ziyoboye ishengero rya Israel Burundi zisanzwe ziri mu banywanyi bo mugambwe CNDD-FDD ngo none zihaye intumbero yo kuva mu bikorwa ziyemeje zinjiye mu bikorwa byo kwikundwa kaza ku ndongozi za CNDD-FDD mu gutegura igikorane c'iminsi 40 kitari bwigere kibaho na rimwe mu Burundi no mw'isi nzima kivugwamwo ivyimbona kazoza iririmbwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Barategura ingendo y'abanyamashengero yo guhuvya abo barongoye mu ntumbero yo gusaba ubutegetsi ngo kuko nta kindi catumye hatunganya ico gikorane atari ukwisabira abaganje muri CNDD-FDD. Abanyagihugu babitavye bakazobandanya baba mu bukene indongozi zabo zironkeye ibiti. Basaba abayoboke b'amashengero gushishoza imbere yo kwinjira mu bintu byo gukorera abantu bazi ngo bariko bakorera Imana.
bitandukanye n'ababahuvya ahubwo bifatanye n'abarundi bose bashireho intwaro itabajuragiza mu bijanye n'ukwemera nk'uko CNDD FDD ibikora. Igiturire n'uburyo buke bw'amafaranga biri mu ntambamyi zishobora gutuma ibisata vy'abigenga bidaterera mu iterambere ry'igihugu byashikirijwe na Cyril Singejeje umuhinga mu vy'ubutunzi akaba no mukukuruke yigishije muri kaminuza mu gisata c'amategeko agenga urudandazwa droit des affaires mu rurimi rw'igifaransa. Hari mu kiganiro ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bufadikanije na PNID hamwe na United Nations in Burundi bwatunganirije kuri uyu wa 17 Gitogoto 2025 mu nyubakwa za Donatus Conference Center mu gisagara ca Bujumbura aho abategetsi batandukanye b'igihugu harimwo umushikiranganji wo kumenyesha amakuru hamwe n'abaserukira ibihugu bitandukanye biri muri uwo muryango bariko baganira ku iterambere ry'igihugu c'u Burundi kubera ko ibisata vya leta bitegerezwa gukorana n'ivy'abigenga kugira bose baterere mu iterambere ry'igihugu. Bamwe n'abandi babona ko bidashoboka ko intwari ikomoka muri CNDD FDD yokorana neza n'abigenga. Iyo ntwaro ico ikora ngo no gukumira abigenga cane cane batari mu mugambwe CNDD FDD igaheza ikabanyaga n'utwabo tuba turiko duterera biboneka mu iterambere ry'igihugu. Abatangaye canke ngo bicwe bagatabwa mu mvuto nka muganga Christophe Sahabo ari mu batanguje Bujumbura ibitaro vy'akarorero kira bamenyesha ko iterambere ridakomira rizoshoboka mu Burundi intwaro ya CNDD FDD itakihari. Abashaka guteza imbere Uburundi rero ngo nibaje hamwe babanze basubirize intwari hari yononye igihugu. Inkuru na Ninete Nancy Umutoni. Ashikiriza izo ntambamyi Singejeje avuga ko kugira ngo ibisata bya leta bishobore gukorana n'ibisata byigenga bisaba ko buri umwe yubaha inyungu z'ubundi bakubahana. Agira ati nduguriye twamugina umwe wese abwirizwa kumenya aho uburenganzira bwiwe bugarukira. Ibi bica bisaba ko haba intwaro nziza ariko aha intambamyi ikunda kuba iyigiturire ndugaye twamugina. Abandanya ati uburyo buke bw'amafaranga burakunda kubera intambamyi abigenga bigatuma badaterera mu iterambere ugasanga bashaka gukora ikintu gikomeye ariko amafaranga agaca ababana make. Yasozereye avuga ko amasezerano akunda kuba mu intambamyi kubera ko gukorana hagati ya leta n'abigenga ari bishasha bitari bimenyerewe ugasanga ntibitwararitse kuzirikana ku ngaruka ya buri mwumvikano bashira mu masezerano bagiranira. Ivyo yabishikirije inyuma y'aho Francine Inarukundo umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta yaserukiye leta y'u Burundi yarahejeje gushikiriza imigambi leta iriko irakora niyo itegekanya mu ntumbero yo gushika ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 kandi giteye imbere mu 2060. Muri iyo migambi yashikirije harimo gushira imbere igisata c'ubutare, kubaka ibarabara ry'indarayi rizokugururira imiryango urudandazwa n'imigambi impuzakarere, gushira ibisata by'igihugu ku gukoresha ubuhinga bwa none harimwo no gutoza amakori, gukomeza imigenderanire n'amakungu no guhamagarira abagwizatunga mpuzamakungu n'imvukira baba hanze diaspora n'abafatanyabikorwa bose mu iterambere kugira ngo haboneke imitahe yo kuryohora amabarabara, umuyaga nkuba n'ibindi bisata ntahara mu iterambere n'iyindi migambi. Desire Ndayishimiye umunyamabanga nshingwabikorwa mwishira hamwe Parseme abona ko kugira ngo leta ishikiye kuri iyo mbona kazoza ibwirizwa kuryohora umusaruro uva mu bisata by'ubutare, uburimyi, ibishogwa hanze n'ibindi, gutunganya neza ibituma abafasha Burundi bagira intege no gukoresha neza amafaranga bahawe. Agira ati nduguriye twamugina ntibiryoshe kumva ukuntu igihugu gishobora gusubiza amafaranga cyahawe nk'imfashanyo ngo ni ayasigaye nk'aho umenga cyabuze ico kiyakoresha kandi ibikorwa ari byinshi. Ndugaye twamugina abari bitabiriye ico kiganiro muri rusangi babona ko leta ikwiye kuja irasuzuma ishirwa mu ngiro ry'iyo migambi iba yatangiye amafaranga
ikaraba nimba yakozwe neza kandi yarasozerewe nk'uko byasabwa. Babona kandi ko yokomeza ikibanza c'abigenga mu migambi y'iterambere, kubera ko ibisata vya leta bitegerezwa gukorana n'ivy'abigenga kugira bose baterere mu iterambere ry'igihugu. Bamwe n'abandi babona ko bidashoboka ko intwari ikomoka muri CNDD-FDD yokorana neza n'abigenga. Iyo ntwaro ico ikora ngo nugukumira abigenga cane cane batari muri CNDD-FDD igaheza ikabanyaga n'utwabo tuba ariko duterera biboneka mu iterambere ry'igihugu. Abatangaye canke ngo bicwe bagatabwa mu mvuto nka muganga Christophe Sahabo ari mu batanguje i Bujumbura ibitaro by'akarorero Kira, bamenyesha ko iterambere ridakumira rizoshoboka mu Burundi intwaro ya CNDD-FDD itakihari. Abashaka guteza imbere Uburundi rero ngo nibaje hamwe babanze basubirize intwaro ihari yononye igihugu. Isoko y'inyama z'inkwavu ziramutse zigwiriye izobura nk'uko n'iy'ibigori bitororokanirizwa mu kigo Anagesa yabuze. Ibizotuma amafaranga y'agaciro umukuru w'igihugu avuga ko azova mu igurishwa ry'izo nyama abura. Bivugwa na bamwe mu banyagihugu inyuma yaho bumviye ko inkwavu zavuye mu Bufaransa zigiye gutangwa mu borozi. Mu bigo vy'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ubworozi Igitega harabereye inama kuri uyu wa 10 Gitogoto 2025 yahuza abaserukira imigwi itandukanye ikorera mu bworozi bw'inkwavu. Ico gisata kigiye gutera intambwe mu kwakira ubwoko bushasha bw'inkwavu buvuye mu gihugu c'Ubufaransa. Iyo nama yabaye inyuma yaho umushikiranganje mushasha mu vyo ajejwe harimwo ubworozi agendeye kuwa 9 Gitogoto 2025 iyororero ry'ishirahamwe Sungura Nete riri muri komine Mugina. Akaba yariboneye ibikorwa vya Centre Naisseur Cunicole do Muyange mu gihe ryakiriye mu mpera ya 2025 inkwavu 300 zivuye mu Bufaransa. Ubu zimaze kuvyara inkwavu zirenga 4,000 zigizwe n'inkwavu z'inyama hamwe n'inkwavu mvyeyi. Muri iyo nama yari hagarikiwe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ubworozi. Hari hatumiwe kandi n'ayandi mashirahamwe akorera mu gisata c'inkwavu nka koperative Mutoyi isanzwe ikora indya z'ibitungwa, ikaba yemeye gukorana n'iryo huriro ry'aborozi mu kubaha imfungurwa ku giciro kitavuna. Na Nobilis Pharma ishirahamwe rikorera Igihanga rikaba rirangura imiti y'ibitungwa yizewe iyikuye mu gihugu c'Ubuholandi. Ikaba yashikirije umugambi wayo wo gukwiragiza amashami yaryo hagati mu gihugu kugira imiti yegera aborozi b'inkwavu. Inama yitabwe kandi n'ishirahamwe Kigega ryatangujwe na Paeje Burundi rikaba rishora ibihinguwe mu Burundi. Ryarahumurije aborozi ko ryiteguye kwakira inkwavu zose zizoba zikeneye kugurishwa nk'inyama. Ikigo Paeje naco nyene cari cishikiye muri iyo nama, kikaba gisanzwe gifashe mu mugongo ibikorwa vy'amashirahamwe Sungura Nete na Kigega. Rero bamwe mu banyagihugu bavuga ko batotakaza umwanya ngo bariko borora inkwavu ngo zigiye kubakura mu bukene. Narirya amasoko y'ibigori bigugwa na Anagesa yabuze inyuma y'igihugu, ayikawa n'ibindi bishogwa inyuma y'igihugu akaba yaragabanutse. Kuri bo ico bashimisha ngo nukuronka intwaro irimwo indongozi zifise imigambi rashe. Iyihari ngo bayirambiwe kuko ataco babona iriko ibamarira uretse kubashikana mu bukene butagira izina. Mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye hano kuri radio Haguruka. Amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarayavugiye mu Rutana ku munsi wa gatatu w'inondwi aho yifatira mu gahanga Pacifique nini nahazwe arongoye ishiramwe Fokode. Hari umunyagihugu yandikiye umukuru w'igihugu agira ati nduguruye twamugena.
nyakubahwa perezida iyo ibintu vyabananiye kizire ko muta ikuvyo kuraba nabariya hari ibintu muvuga bigatuma twibaza ko mutitahura ico muri ico Pacifique siwe yakubujije gushira imigambi wemereye abarundi mu ngiro Pacifique siwe yatumye munanirwa kugwanya ibiturire mu gihugu Pacifique siwe yatumye ibitoro biba ingoma mu gihugu Pacifique siwe yatumye mureka abasuma bakabasumvya ingufu nyakubahwa abantu nk'aba Pacifique banumishwa n'ibikorwa wewe korera neza igihugu uheze urabe ko Pacifique atazokwinumya wenyene Pacifique siwe atuma amakungu abaha amahera ku migambi muba mwatanze ariko bikarangira mutayikoze beneyo bakayisubiza bakayajana ahandi hari ibintu umuntu w'umugabo ari mu kibanza nk'ici wanyu adakwiye kuvuga nyakubahwa ibihe byose amajambo ava mu kanwa iwanyu kwamari uguta ikuvyo ku bantu gusa baba abo mukorana canke abatavuga rumwe n'umugambwe wanyu kwerekana ko Pacifique tuzi ko ari umuntu muto cane ko akubangamiye n'ikimenyetso gikomeye c'intege nke ufise ibihe byose iyo wakoranije abanyagihugu ntiturigera twumva ijambo ritomoye ubabwira ivyo baguteguriye sivyo uvuga utangura kubabwira ubutumwa bwo muri Bibiliya kandi atarico ujejwe ivyo ababijejwe barahari mu gihugu nyakubahwa perezida iwawe tuba dukeneye message itubwira aho ugejeje gukora amabarabara aho ugejeje kugwanya ubukene mu gihugu aho ugejeje guteza imbere igisirikare aho ugejeje kuzanira imiti ikwiye abagwayi aho ugejeje gukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu n'ibindi ariko kwama utubwira ubutumwa bwo muri Bibiliya ni ugusamaza abarundi no kwerekana ko ataco ugifise kindi wobabwira Perezida wewe nturi patiri nturi pastori nturi shehe ivyo birekere bene vyo we utubwire ibijanye n'iterambere ry'igihugu gusa nivyo tugushaka ko ndugaye twamugina tukiri kuri ico nyene co gutawakuba kuri Pacifique nini nahazwe arongoye ishirahamwe Fokode mu mugambwe MSD bavuga ko biteye isoni ku mukuru w'igihugu ngo birasuzuguza Burundi mu makungu umugambwe MSD ntubona abarundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko bariko barajya ntibazi ko ari abarundi bariko bicwa n'ikigoyi mu gihugu n'ababoneka mu gihugu batagira n'agahuzu ko kwambara canke abariko baricwa nakorera kubera kubura amazi meza canke abana bariko baheba ishure kubera kutagira ico bafungura n'ibindi kubwa MSD Pacifique nini nahazwe yatumye abarundi baba mu ngorane bamazemwo imyaka 10 akagwi k'abasantede FDD ngo niko gateye amagorwa abarundi kurikira Epitase Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD ego bwa mbere ho nta kintu na kimwe gishasha kiri muri izo mvugo za Ndayishimiye kubera ko kuva kera twarababwiye ko uretse ko hamwe umuntu yofata ko kuba yitwa umukuru w'igihugu ari gihamana musanzwe mubizi yuko ubutegetsi ari ubwo yivye akabuhabwa n'akagwi k'abajenero k'abasirikare rero kuvuga imvugo bene izo siryo rya mbere si imvugo y'umukuru w'igihugu nta mukuru w'igihugu ashobora gukoresha imvugo nk'iyo canke nk'iyo akunda gukoresha tureke n'umukuru w'igihugu nta n'umukuru w'umutumba arongoye abashinga ntahe n'abapfasoni ashobora gukoresha imvugo nk'izi za Ndayishimiye rero nakamaramaza birateye isoni ku gihugu kirimwo abagabo n'abashinga ntahe bijunja n'ijambo bagera ku miliyoni zirenga 10 donc birasuzuguza igihugu birasuzuguza abarundi mu makungu hanyuma rero kumaramarira kuri Pacifique nini nahazwe yuko ngo ababajwe nuko abarundi uyu munsi bariko bararya kandi ngo igihe bari bashonje nawe ngo atigeza avuga
ni bimwe ndiko ndababwira ko biteye isoni n'agahinda ku gihugu. Abarundi ariko aravuga bariko bararya naba tubona bariko baricwa n'ikigo uyu munsi. Abarundi ariko aravuga uyu munsi bahaze nabahe, naba tubona bagenda bari gusa bataronka impuzu bambara. Abo barundi ariko aravuga bahaze uyu munsi naba bariko baricwa na kolera kubera ko babuze amazi yo kunywa meza. Abo barundi avuga bahaze bariko bararya uyu munsi naba bana babo ariko baragenda mu mashure, bariko baraheba amashure kubera kurara ubusa, kubera kwiriga ubusa, kubera kubura ivyankenegwa byo kuja mu mashure. Birateye isoni, birateye agahinda ku gihugu. Si Pacifique yatumye abarundi baba bari mu ngorane zihari nk'izihari uno munsi. Si Pacifique yabujije umukuru w'igihugu gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi. Ntabwo ari Pacifique Nininahazwe yatumye abarundi baba bari mu ngorane nk'izo tumazemo imyaka 10. Ibi byakozwe n'umugambwe CNDD-FDD, bikorwa n'akagwi k'abasirikare karimo Evariste Ndayishimiye, bikorwa na Ndayishimiye ubwiwe. Mbega uyu munsi abarundi birirwa baragandagurwa, abarundi bariko baricwa, abarundi bariko baranyuruzwa, abarundi bapfungiwe akarenganyo ataco bakoze. Ni Pacifique ariko arabapfunga. Ivyo byose rero kubwo mugambwe MS ngo vyari bikwiye gutuma abarundi bahaguruka bareke kuguma babiraba nk'ibikino, bagwanire igihugu cabo kiriko kirapfa. Subire mukurikire umuvugizi w'umugambwe MS. Ibi uretse yuko vyari bikwiye gutuma abarundi bahaguruka, biranakwiye ngo bitume naka kwagwi k'abasirikare basize imbere Ndayishimiye babona yuko bibateza urubwa, bibateza isoni, bimaramaje ku gihugu nk'u Burundi. Naha rero dukunda gufatira tubwira abarundi ko tudakwiye kuguma tubiraba nk'aho umengo nibikino bariko baradukinira kandi igihugu kiriko kirapfa. Iyo bigeze aho biriko biragera, vyari bikwiye ko abarundi tuva hasi tukagwanira uburenganzira, tukagwanira igihugu cacu kigeze ahantu habi. Vyari bikwiye ko abarundi duhaguruka tukabuza Ndayishimiye kubandanya akora mu nkova abarundi ku ngorane n'ibibazo barimo. Abarundi ntituri nyuma cane iyo abanyagihugu bo muri Madagascar bashobora guhaguruka bakiyamiriza intwaro z'ababacinyiza. Abarundi ntituri kure cane iyo abandi banyagihugu bo mu bindi bihugu birirwa barahaguruka banki ivyo bariko barakorerwa. Abarundi ntituri kure, ntituri nyuma y'abandi bantu bo kwisi bose batariko baremera akarenganyo bariko barakorerwa. Nico gituma hageze ko duhaguruka tukavyanka. Ariko kandi mboneraho nakanya ko kubwira abasirikare ko nabo nyene batoguma bumviriza gusa aya mateshwa ya Ndayishimiye. Abasirikare ntibakwiye kuguma muri ivyo, nibahaguruke babone ko igihugu kiri mu manga, babone ko igihugu kiri mu kaga, hanyuma bakora ibibereye bijanye n'indahiro barahiriye yo gukingira igihugu n'abanyagihugu. Murakoze. Mwakoze kuba mwashoboye kudutegabere bakunzi mwese barajyahaguruka. Niho hagarukiye amakuru mwateguriwe. Ndashimiye n'abagize uruganda rwa rajyahaguruka bakoze ibishoboka byose amakuru araboneka. Ndashimira kandi no uri mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira. Ndabike banuye musigara amahoro naho ubutaha.